ugiye kurabaraba ukuntu isi ubimeze n'abari kuri yo biteye ubwoba cyane. Iyo ukurikiranye ibihugu byose byo ku isi usanga harimo amarira, na cyane cyane ajyanye n'ubukene, kuko ekonomi yabaye ndazi. Muri icyo gihe biba gutyo, abahinga ari benshi ku isi. Ariko twibaze, uhereye mu buseruko bw'izuba n'uburengero bw'izuba, mu buraruko no mu bumanuko bw'isi, aho tumvise intambara wumva ibibazo bitera ubwoba nka za tsunami, ukabona imiyaga myinshi, ibintu by'abantu bubatse bigahongoroka mu kanya gato. Iyo biriko biraba, wewe wibaza iki? Cyangwa nanjye nibaza iki? Ni mu mwaka wa 2013 hamwe twakoresha ijisho rigira gatatu, turabye ibiriko biraba n'ivyaheze niyo twimirije kujya. Wiyumvira iki ukumva nk'ibihugu byo muri Europe ugasanga ni ibibazo gusa? Iyo turiko turatera tujya haragumye cyane. Ibihe bigoye kandi bikomeye cyane. Nimba wosanga abo mubana, abo muri kumwe bararira. Kera abantu benshi biruka iyo ubutunzi buri, ariko ubu ibihugu birimo ubutunzi nibyo biriko biragira ibibazo, nibyo biriko biragira ingorane. Kandi ibyo bihugu biba birimo abantu b'abahinga bize banonosoye. Tuzobananya tuganira duhanahana. Nimba ufise ikibazo, nimba ufise icyo woterera, tuzoza turavugavugana muri tuno tuganiro duke. Uzura bikurikirana kuri Facebook ya Steven Raphael, nk'amasanzwe mba muri Houston. Reka nshimire Abu, iyi biti uri kurumva niwe yayikoze. Abu, ndagushimira cyane. Ariko nimba muri no myaka hameze uko, ejo haza hazoba hakomeye, haba ku Barundi, haba ku bantu bose baba ku isi. Biteye ubwoba. Murakoze.